amakarata abiri. Ubwa mbere ho nzobanza ndabe yuko ayo makarata adacuritse. Ico nzokurikiza ni ukubanza kuzinga rujya ruhande ntazokenera mpereye iburyo. Mfata ikarata ya mbere ndayizinge nshiraho. Iya kabiri n'ubundi ndayifate ndayizinge mpereye iburyo nyene. Aho ni mu ntumbero yo kugira ngo sinze guhava ntera gikumu ku ikarata imwe wirinda yibagire. Maze kuzizinga zose jeho nzokoza irangi agatoke kibuba kahera hamwe noteza igikumu ku rukumu kumbure hari gihe usanga irangi rigiye kari gishi ugasanga ryambukije mu kandi kadirisha. Kubwiwanje rero nzokoza agatoke gahera mu irangi ndakanege mu kibanza c'imbere y'inkona mu kadirisha no kuyindi karata gutyo nyene. Mu kuzinga rero nzoca nzingira nanone kwa ruhande ruturuka ibubamfu nzingireko. Mpeje kuzinga ya mbere n'iyindi subira uko nzoca nkwamo kabiri mpeze iyo karata imwe y'abashinga amateka itukura n'iyindi y'abajena ma komine y'icatsi ndazisohokana ari zibiri. Nzoraba imwe wese mu isandugu bisa ari itukura nshire mu isandugu ritukura, ari icyatsi kibisi nshire mu sandugu y'icyatsi kibisi. Nibaze ko hazoba hariho umuntu azoca mpereza agapapuro k'itora, azampaye akafishe k'itora akubiteho igikumu ashiteho ikidodo co yatoye. Aho rero nzoheza nce nitahukira nshaka mbere ce nigumira no ngaho ndindira amatora. Urakoze. Ingene amatora azoba nuko irya karata uzozinga ngaha mu kuboko k'ububafu, hama utufata akarangi kazoba kari ngaha, hanyuma utufata ku nkona imbere mu kadirisha ugire gutya, hama utugira gutya wihanagure rya rangi ntirikoze izindi, hanyuma utuzinga rero hama utushira mu isandugu bisa na rya karata, hama uca wongera kandi waheje kwihanagura ucufata kandi yindi ugire nka kwa kundi ucugira gutya naho kandi uce mu kadirisha, hama uca wihanaguza kandi kugira ngo rya rangi ntiryanduze izindi. Tugiye ndedefudede bagumya bangaramba bakenyera rugamba segura inkona.